Ku munsi wa kabiri w'amasengesho mpuzamadini mu mugambwe CNDD-FDD ariko abera mu gisagara ca Ngozi kuri uyu wa kane igenekerezo rya 23 Nzeri umwaka wa 2025, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Butanyerera Ferdinand Habimana yamenyesheje ko abenegihugu bari ku kivi mbere ko biteguye gushora itoni umuriyoni z'amavoka hanze y'igihugu mu myaka 5. Abenegihugu rero mu ntara ya Butanyerera bari ku kivi cyane na cyane kuri bimwe twemera. Murazi yuko mwateye iteka igiterwa civoka mukigira igiterwa njabuka amazi, none abanyabutanyerera bari ku kivi mu myaka 5 nta nkeka za toni umuriyoni n'impaka tuzishore hanze twinjiza amafaranga mvamakungu. Dusabanye n'icubahiro ko ubushikiranganje bubijejwe ko bwodufasha kugira ngo vy'ukuri bigende neza, kuko ubundi ho turabona harimwe agahaze. Icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nshimirimana we yamenyesheje ko indongozi nziza ari yemera kwiga, acagirwa ko anagabisha indongozi mbi zigenza nabi ko mu mugambwe atakibanza bazoharonka. Nagira nce ngira ko mpanura indongozi twizera tukarungika mu mabanga ariko zimaze gufata ivyicaro zikatuyobera, turazisavye zikebuke bikiri vyiza umwanya ugishoboka. Uwo bizonanira nawe ko yumva impanuro tudasiba gutanga, dusabe nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu azoca muturungikira kugira ngo dufashanye kumugorora. Erega bagumya banga namwe bakunzi b'umugambwe tutagiye turakura imfyisi mu ntama yambona kazoza he tuzoyishikira. Nkuko nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu yamaze kubitumenyesha ko witiriwe umwaka w'umunyamwete, nagira mpamagarira abagumya banga twese kuja ku kivi. Nuwari yarisamaje yivyukiranye, dukora amaboko mu mpuzu, dukorana umwete, tuzotangaze amakungu. Yaciye yibutsa abagumyabanga ko igihugu kitarindwa n'abapolisi n'abasirikare gusa, n'ubuntu bw'Imana ari naho bikwiye gushimwa. Mu nyigisho zatanzwe na Pasitori Deniza Nkurunziza yahamagariye abarundi gusubira kwizera nk'uko cagihe bizeye abasoda n'abapolisi ba leta bakavangana n'abagwanyi kandi bari kumarana mw'ijoro. Ari Imana y'Uburundi tabara, ari Imana y'Uburundi twabonye ukora. Tureke kuyizera, hari ibihe twayizeye ariko uyu munsi ukamenga abantu ukwizera Imana vyaheze. Uyu munsi mu gatondo niho nibutse ukuntu twagize ukwizera ku kintu twahora dutinya cyane, dutinya gose, tubona ko ari kibazo c'agacamutwe, tubona ko ari ingorane, ikintu mbere umengo ntikizoshoboka. Uyu munsi kingarukamwo, ndavuga nta Barundi kubera iki twizeye hamwe abasoda ba kera n'abashasha bavanganye, abapolisi ba kera n'abashasha bakavangana, kubera iki twizeye ko batazokatagurana mw'ijoro, kubera iki twizeye yuko igisoda kizobaho kigakomera. Twaravyizeye kandi n'uyu munsi murabona ko vyakomeye, birakomera, biragenda neza. Hari igihe twavyizeye turatuza n'umwana wawe uramurungika araza gucangana na babandi baracangana na babandi, turavyizera. None nimubona ko vyakomeye, n'uyu munsi turakwiye kwizera. Turakwiye kwizera. Imana y'Uburundi niyahindutse, twebwe nitwe duhinduka ariko Imana yo ntihinduka. Nta n'igitutu igira cyo guhindagurika, ni ya yindi
yadukoreye biriya, wa mwaka yagiye dutabara, yakuzigamye mu ntambara, yakuzigamye muri vya vyago, yatutabaye muri za ntureka za 2015, niyahindutse. Nubu ni Imana ishobora byose, nubu ni Imana itabara, nubu ni Imana ikiza, ni Imana ishobora kuduha ibyo dukenye. Birashoboka, we usabwa kwizera gusa no kwitondera ibyagezwe nayo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'umukuru w'urwego rw'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD, akaba kandi ari nawe yarahagarariye ayo masengesho ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, yarerekanye bimwe bikuru vyerekana ko Imana iri kumwe n'abarundi. Ibimenyetso vyerekana ko turi kumwe n'Imana ni vyinshi nobishingira intaye ngira ngo yomara umwaka ariko aravuga. Ariko ko twese twamaze gufata ingingo ku munsi wa kane wose ari umunsi twese twishikana ku Mana tugasenga twisonzesha, kazoba karyo ko tuzomara umwaka tuza tuributsanya twerekana ibimenyetso vyerekana ko turi kumwe n'Imana kugira ntagire ubuzosubira gucika intege. Ariko hariho ibimenyetso bikuru umuntu atokwirengagiza. Mu Burundi abarundi bose bari mu migambwe itandukanye, mu mico itandukanye, mu mashirahamwe atandukanye, bose no munsi babona kumwe Uburundi. Bose uno munsi barazi ko bari mu murima w'Imana. Nico gituma mubona twese dufise umutima umwe turi kumwe. Ivyo ni ibimenyetso bitabesha. Twimirije amatora ubunyene mu mezi makeya. Kare vyamyuko, kare wasaga turiko turaryana, none ubu twese tubona imbere heza hu Burundi. Ntidusamara. Uno munsi dushitse kugihe Imana isigaye twiyereka imbona nkubone. Hariho ibitangaza abantu batigera babona. Mubibona gusa haranditse no mw'ijambo ry'Imana ngo hariho abazogira amaso yo kubona ntibabone, bakagira amatwi yo kumva ntibumve. Hariho ibimenyetso vyerekana neza ko Imana turi kumwe. Iyo dukoranye iminsi yose muze murabe Imana yamitwiyereka mu rugori ruri mu zuba. Ivyo mwamubibona iminsi yose. Nubu igikorane duheruka kugira kuri ETS naho nyene urugori rwariyerekanye mu zuba kugira Imana ivuga iti ndi kumwe namwe. Imana iravuga iti ndi kumwe namwe, ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe. Imana iratwiyereka imbona nkubone. Muribuka turi mu gihe cy'imyamamazo mu 2020, Imana yaravuze iti nzobaherekeza gushira ku mpera. Nta munsi n'umwe twagize meeting tutigeze tubona Imana ivuga iti ndi kumwe namwe mu rugori kuzuba gushika ku munsi wa nyuma. Ico kimenyetso ntigikwiye. Imana itwiyereka ko turi kumwe. Yamini kuri abitwereka ntagira umuntu rero numwe azocika inkokora. Kandi muribuka ko na bene Israeli naho bacika inkokora, Imana ku murango yagendana nabo mu nkingi y'igicu, mwijoro naho mu nkingi y'umuriro. Bayibona imbona nkubone muga nticabujije yuko uzamva bacitse inkokora nkuko umenga ntibari kumwe n'Imana. Murazi ko hatene igihe barabivuga ngo ubwo Imana turi kumwe. Bayigejeje inshuro 10 zose bari muri urwo rugendo. Natwe rero murabe neza ari tumere nka bene Israeli. Twebwe abarundi murazi ko twari twaratakaye turibagira Imana. None turahimbawe ku munsi abarundi bose bamaze kugaruka ku Mana bakitonera ibwirizwa shingiro, aho bemeza ko Imana ari ifise ikibazo ca mbere muri iki gihugu cy'u Burundi, yuko abarundi bose bagabwa n'Imana mushobora byose. Na jewe ndi ntumwa yayo. Jewe sije ndi umwami w'u Burundi, sije ngabo Burundi, Uburundi n'ubw'Imana, jewe ndi umutumwa wayo, ndicariho. Imana niyo ifise ikibazo ca mbere muri iki gihugu. Uno munsi Imana yaraduhaye imvura. Muribuka inzara twaba tubona uko bukeye uko bwije.
none uno munsi turarima tukimbura, ibitungwa vyacu birarondoka. Uno munsi abarundi bahana inka, bahana impene, bahana ibitungwa. Ugiye kumuramutsa gutekerera inkoko, nagutekerera imfungurwa. Ibi vyose ni kimenyetso yuko Imana yamaze kuza mu gihugu c'u Burundi. Uno munsi rwa ruririmbo ndashonje, uno munsi aho nja hose mbaza nti umunwa warose ngo yego, mbajije ngo umupfuko nawo ngo twebwe duha kayeri gusa ngo ivy'amahera ntutubwire, ngo duhe gusa ngwibeye ntutubarire. Ivyo birerekana ko mu mupfuko hari akantu. Imana irakora, Imana irakora. Uno munsi nta mutumba numwe utarika akantu gahinda kanywa igitoro. Nta mutumba numwe muri Burundi twaramaze kubitohoza. Enda murabe namwe bw'iwanyu hataha imoto, hahora amataxi vero, ubu hari amataxi moto. Ibi byose ni ivy'Imana iriko irakora. Nimwiyumvire mu myaka 5 iza naho Imana irakora. Nico gituma ta Murundi numwe akwiye gucika inkokora mu rugendo. Iminsi yose hama hari ibicantege n'ibicitaza kukugiye heza. Aha muri ngaha mwese hari numwe adashaka kuja mwijuru. Udashaka kuja mwijuru ni ndashira ukuboko hejuru. Hari numwe adashaka kuja mwijuru. Hari numwe adashaka kuja mwijuru. Muri mwese ni ndashaka gupfa. Ni ndashaka gupfa. Nta numwe none ni ndaraja mwijuru adapfuye. Kiretse Henoki. Henoki Imana aramujanye. None mwese murakunda Imana nka Henoki kuburyo Imana uzikabajana mudapfuye. Muga mwese muratinya gupfa kandi mushaka ijuru. Nta numwe azonyera mwijuru adaciye muri ayo magume yo gupfa. Naganda babimenyesha. Ntimuzoshika kugira witema batanubuki mutarushe. Ntimucike inkokora rero. Ico ndabwira gusa, ndabwira muti ntimwibagira aho Imana yadukuye. Ntimwibagira aho Imana yadukuye. Mwame mwibuka, mwame mwibuka. Mubonye ingorane musubiza inyuma amaso. Ayo masengesho yari yitabwe kandi n'icegera c'umukuru w'igihugu, umukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wiwe, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, hamwe n'izindi ndongozi nkuru mu mugambwe no mu gihugu. Mwamenya ko ayo masengesho yatangujwe n'igikorwa c'urukundo co kurihira abagwayi babuze amahera yo kuriha ibitaro bikuru vy'akarere ka Ngozi, hakurikirwa n'inkuka ya misa. Radio Tere